Yes, guys. Hello, my people. Ni Fico, the great man, El Pacifico. Call me Superman. Call me Son of the Living God. Call me. Ndabaye mwiriwe mwese canke mwaramutse mwese muriko muradukurikirana kuri no YouTube channel ariyo yanyu ya Fico. Shimire cyane abantu bamaze ko abanyamuryango buzuye bagize subscribe kuri no channel, ariko kandi ndabasambwe mwese mutaragira subscribe murindiriye iki guys, murabona yuko mbana ndabahereza ibintu bimeze neza cyane. So shigikira mwene wanyu, shigikira musaza wanyu, shigikira mutoyi wanyu, mukuru wanyu ariko kandi guys nshimira abantu mwese mudukurikirana muri ibiganiro byacu byose mukabirangiza, abandi bakagira like. Nshimira abantu bagira like, abantu bagira commentaire, abandi abantu babisharinga bakabisangiza abandi. Nshimire cyane abantu babishira ku mastati, nshimire cyane abantu abehereza abandi kugira ngo batisangiza ibintu byiza nk'ibi. Ariko kandi nshimira mubwo mwese murabiganiro mukakirangiza guys, muri abantu banje ndabakunda cyane, murazi ko je namwe tubanye neza. So uno munsi rero umunsi nyezina wa Saint Valentin, umunsi bavuga umunsi mukuru w'abakundana. Umunsi mukuru w'abakundana rero je kuri uwo munsi nkaba nahisemo gusohokana mama wanje. Mama wanje niwe muntu nkunda guys. So ariko nimucyumva ko mwenda baga namwe ndabakunda murabizi. So guys, uno munsi mukuru w'abakundana ni umunsi mukuru aho umuntu wese agira shwa mu bakunda agasohokana mwumwe. Jewe nkunda abantu benshi, ndakunda abankurikirana, ndakunda abashikanje, ndakunda brother banje, ndakunda abantu dukorana, ndakunda abantu, ndakunda umuvyeyi wanje, abavyeyi banje, ndakunda bose. Rero muri abo bose nahisemo gusohoka no musi mama niwe Valentine wanje muvyumve neza. So guys, abantu bamwikira muri Facebook rero nabwiye ati lo 14 save the date was 14 rero save the date sinzi abantu bafashe yuko mengo ni mariage canke ni ikintu tariki ya mariage. Wapi save the date bisigura itariki mu saving muyishire muri ntibate muyigumane mu mutwe muyishira ahantu mutayibagira, nico bisigura save the date, nani bisigura ngo ni mariage. So guys, murumva yuko rero kuri no musuri izina nari nasohokanye mama wanje, byari bimwe amateka cyane, wari umunezero udasanzwe, byari iteka kuri jewe no kuri mama niwe Valentine wanje uno munsi. So guys, mwumve neza yuko ndyohewe cyane kuba nasohokanye umuvyeyi. Murabona ngaha nari ndamurindiriye kuko bwafate taxi kugira ngo asange aho nari nsanzwe ndikonda aranateguye nyine ko ndamwakirira umuvyeyi wanje nkunda cyane. Wow, murabona ko ngaho onye yarashitse kwicubero cyinshi, ndahagurutse ndamuramutsa umuvyeyi wanje nkunda cyane. Uyu niwe yantwaye mu nda amezi 9 guys, muvyumve neza, si ibintu bisanzwe. Nama numva umengo nokora ibirenze ibi, nama numva umengo no mujana arenza ahantu, nama numva umengo no mushimira mu buryo cyangwa ubundi, kuko ibaza umuntu agutwara mu nda amezi 9 ntayikuremwe iyo nda, akemera kuvyara akakurera. Urazi nk'ina abana tugorana, ukamugora ariko agashishikara akurera, guhanura, agira iki, gushika ngaha muntu kumwingene ngana n'ukuri ni ibintu byo gushima cyane. Hamwe ntwonge duheza abavyeyi, murabizi neza yuko abavyeyi ari ntasubizwa vraiment mu buzima. Rero umama wanje ni kibasumba, ni ntawamusimbura, muvyumve neza. So guys, ndukuri wari umunsi udasanzwe kwicarana n'umuvyeyi, vraiment wari umunsi udasanzwe, muvyumve neza. So murabona yuko ndazi yuko abantu benshi umunsi wa Saint Valentin babumva umengo usokana n'umushiri wawe canke usokana n'iki, ariko ni umunsi mukuru w'abakundana, ntibagize baprecisa bavuga ati abakundana gutya. Rero dutahurane. Bon sang, rindira twumvirize ivyo Frank ariko aravuga. Frank kimeze gute? Sawa kaje Jendo mwirone pesa amakuru sawa cyane nakamisha bagiye jeje niganye wana ko ubuntu mwanganya muri kino kibanza ukorera ngaha. Wow,
yego vuba ndagiye gusura kandi kumwe imyaka myinshi cyane gose cyene uko buguruguru bwawe kwishuri Pacifico yo ni mama c'est vrai watakiri moto cyane muto cyane gose ashobora kuba mama wa ni kwa musohokanye maze twakiraho maze bakirenda mfatike yabuze agasitwa najimana sitwa ariko kwa original yes ni basukuru hari gace ubonye ko kwa original zayo kwa original thank you mama none ahantu habona gute ashibona kizungu cyarateye igihugu cyose ameza hayigo bana ramba ukashikaho uzoshishikwe ahantu ushikanye ni heza cyane urumva urumva nyine iyi bintu wagombye kwigira special ucuja nyine hari special guys mano yuko Jane na mama wanje twari tuberewe twari dusa neza twatume damshinda ko bavuga abantu abaswahili twari tuberewe vraiment mama Maria zambare yaraberewe cyane so wow amashugwe ku muvyeyi wanje guys amashugwe ku muvyeyi wanje impamvu hanini nyamukuru zimwe mu mpamvu tubana mukunda no kuri yarakoze yaragize ibishoboka byose ndabaho nuko Imana imuhezagire cyane ariko umuntu twari kumwe kandi ya Franike umunyarusako umbizi ibintu vraiment yewe nyene nuko nyene mboga nzire ko amaze kugira ubugi je déjà amaze kugira ubugi kiri tontema nizere ko nawe vuba cyangwa wahijije ariko sambona wambaye n'impeta oya iyi ni yaje amani niyo kuberwa ariko uribuka ko kuzega muta uribuka ko mwishuri ari umuntu wamenye gusumba bose aya Franike Jeffrey namuga musanzwe sindanarengerana kabagwa neza rero thank you nagira birabe nyene akubwire agira kwa nyibyo bazi jindi muto kuri ariko naramutanze amaze Franike yakomwegera Franike bari cyako kinyotariye hama kana ko mu gikoni baza ko ego jing en fait hariho hariho type akunda kunyekera mu gikoni ugenda umubaze hari ibintu nkunda mugabo mama bakubwira agakoko agakoko ni sawa umuvyeyi araryoshe inkoko icyo ndamuzanze nta kibazo merci numva rero mama jewe guys dukuri rumva ko Franike yazwe agomba kunkwegera agumaza n'ibintu by'abagore kurongora none guys none kurongora ko umuntu jini wazaye ko umuntu agira mariage ku mwanya wo gihe cyo none vraiment naho rukungene none jewe nije n'umusore wa mbere mu Burundi arengeranye kubyo yuko mubona yuko mukwiye kudenza induru ngo kurongora guys no please muri kwanza manze ndyoherega ubusore bwanje sivyo antreta n'umugore wanje ari hose nubwo ntaramubona ahari hose nawe ndibaza ikaryoherwa ubukumi bwiwe rero reka ngira ngo nitwakumva twese tubuhinje ugerwa ubusore n'ubukumi hama tuzohura tumenyane hama ibyo bindi bintu bikurikire bibi nimugire ikibazo guys turi kumwe namwe so n'umunsi mukuru w'abakundana rero n'umunsi mukuru w'abakundana tuwifuriza abantu bose bari kwakurikira ino channel twifuriza abantu bose nubwo ubona kino organize iminsi ngahe byaraheze ariko turakwifurije umunsi mukuru w'abakundana umunsi mukuru w'abakundana si n'umunsi wa 14 février gusa ariko iminsi yose n'iminsi mikuru y'abakundana umviza Franike entreta agashwe kwaza nima kwa rabandanije kuba romantique
byarabandanyije neza byara ni byiza cyane gushikana aho twoshitse ibatse vuba gushikana mu kibanza iri niryo teka ryo kubyara gushikana mu kibanza ciza nibaza ko antuka araza kutubwira neza ko nibaza ko ntogera ntamuganirije ako mbonye ariko ni mama wiwe katoza n'utundi ariko turagira thank you mama kabucha. So guys, murabona yuko byari ibintu biteye igomwe, byari ibintu bimeze neza. Wow, nukuri turakeje abantu bose bagize uwo basohokana, yamushira aho yamushika aho yaba umvukana yaba umuvyeyi wawe, turabakeje cyane gose guys. Nyine umvirize ivyo watumye mumve nyine yuko ndabashimiye cyane. So ariko kandi murazi yuko nyine jewe vraiment musanzwe nkunda mama wanje, ndamukunda kandi ivyo birazwi ntabizi kandi nawe arankunda. Rero numvise kweri uno munsi narongowe gusohokana umuvyeyi wanje. So guys, sinzi kumwe namwe mubivuga ko canke namufite ivyumviro nka vyari byabanditse nyuma k'umusheri wawe. I don't know guys. So guys, mwumve yuko rero uno munsi wari umunsi udasanzwe kuri jewe canke ko kuri jewe, kubera yuko kenshi hari igihe mama tutabonana kuri telefone gusa, mugabo ariko mwumve neza yuko iyo baye ngombwa ko ngira iyo ngombwa ko mvuga ati ndamukumbuye reka ndamwegereze, turaja hano tugaciringa tukaganira n'umuvyeyi wanje guys. So guys, rero reka ndabashimire cyane mwebwe mwese rero mudahengeje nyakurikirana ibiganiro byacu, ariko kandi mwumve yuko ndabakunda cyane. Yabikunda no munsi namwe nabasohokana guys, yabikunda nabasohokana mwese tukagenda tugasangira tukinjoyinga tukaryoherwa guys. You know I love you so much. Murabizi yuko muri abantu banje, murabizi yuko abakunzi banje muri abantu banje gose ndabakunda cyane. Ariko ndabibutse yuko mboneka ku ma platform yose, mboneka ku mbuga zose, haba kuri Facebook, singaha kuri YouTube gusa. Nimba uragize subscribe ngaha, genda kuri Facebook ugire s'abone, following page ya Facebook ni Fiko gutyo nyene. Fiko byandika Fiko, nunga ni Fiko. Ariko kandi ni kuri TikTok ni Fiko, no kuri Instagram ni Fiko, no kuri X Fiko hose, TikTok hose. So guys, so reka rero ndabashimire, wari umunezero udasanzwe kubana namwe, ariko kandi nshimira abantu bose badushigikira mpande zose, haba mpande z'ama message meza mutwandikira. Abandi bakabaza ati makarimi kashi kawe, wow. Abandi bakabaza ati ngira amazina yawe sha. Ndakunda ubwo message. Ariko shimire kandi n'abandi bantu baduhanura, bakomanta, liking ibintu byacu, babiraba kushika biheze. Guys, mwumve yuko nyine muri abantu banje guys, muri abantu banje ndabakunda cyane kandi namwe ko munkunda cyane. Ariko kandi hari abantu baza kwibaza ati none Fiko gute na Norask bimeze gute, ko tubona mama maybe mama mama Norask nandi kabonye mama wanje. Anyway, jana Norask dusangiye papa nuko ariko musafite mama we, ariko gose mama Norask ni mama wanje ni mama wa Norask. Tubaha kumwe, nk'abavyeyi nyine bose, kandi tubakunda kumwe, babitaho kumwe. Nuko so guys, mwakoze cyane, reka ndabasige gato. Ciao, mushishikare kudushikira. I love you so much. Bizu hano honye basukuza mababo amahoro muri kino gihe none chaje ko ni mu cy'amafilm, ndakora filme. Wow, umba ntazuraba kabundi ndeze n'abasi filme zanjye zica kuri YouTube. Ukora vyoma zikaca no kuri YouTube ya Fanny Lavin official. Nawe nahoze
ahubwo ndaryohewe afite niko ndatangara ingene umuntu umustar ukomeye cyane rwose yiteka ndasanzwe kujira mwana mu kiganza bro bana bajadanja kumva kera amakarizo yose ari kwawe. yes Kings Conference ni kibanza cyiza cyane rwose abona ko dufite amaservice meza kandi twakira abantu basohokanye abavyeyi cyangwa abakunzi babo so kandi yihuta. Yes, service kandi zihuta cyane rwose. Yes, turi kumwe na Fiko jewe ndamuzi mu cyo twiganye ariko kandi urumva kuno munsi deja sanzwe ari umustar ariko kandi akaba yasohokanye amawiwe ku munsi mukuru w'abakundana n'ibiteye amakenga yigi gukunda mama n'ivyemeye bamwe no munsi basohokanye abakunzi babo abandi nabo basohokanye abantu bashaka gushira mu rukundo hamwe buri kikuzana mu wawe gamoto urahinduka ariko bamuzina hino bushaze uvugi nyine basi afite wacakunda mama wawe gose ku buryo mvo musohokana ku munsi wa 7 atandasokanye abakunzi babo afite franike jewe rekana kubwira wowe c'est Valentinique umunsi mukuru w'abakundana voilà bon niko bawize umunsi mukuru w'abakundana rero abantu bafashe yuko umunsi mukuru w'abakundana nsanze umuntu mukundana c'est pas umushushu chéri kavyumva canke abakope kopine nkuko abantu benshi bari babizi uno munsi mukuru w'abakundana n'icyo ushobora kubukunda umugenzi wawe ushobora gukunda umuvyeyi wawe ushobora kubukunda papa wawe cyangwa mama wawe cyangwa umukuzine wawe cyangwa n'uwo musheri wawe niba umufise akavyumva rero nta karimbi k'ugukunda nta karimbi k'ugukunda umunsi afise akunda umunsi afise wakunda wanashaka kandi bavuga ko gukunda uwo muntu wenyene dukunda abantu benshi babizi yuko nawe ndagukunda urukundo afite nk'umugenzi yes of course ega uwo munsi mukuru w'abakundana ntawe bavuze ngo ni umunsi mukuru w'abakundana nk'umugabo n'umugore cyangwa nk'abasheri bo mu bisanzwe uko umunsi umeze no bakundana urukundo rw'abishusho sure yeah araza kudufasha badusigurira abantu bari kwadukurikirana maybe yeah mugabo rege uko ngizina bitahura umunsi mukuru w'abakundana kwa ako tushobora kaburungu umunsi mukuru w'abakundana ngo rege rero mu bantu nkunda mama is the first one aki cyo tacingira niki none abandi bose kubasukanya abakunzi babo abakunzi bawe bahari cyane yacyamiza ngo kuri kwakiwa cyangwa intinyegamo cyangwa mu niryo bangana ryazi kutinya bakobwa je ntabwo ntinya Franige none igiki gituma nzi ko navugisha abantu nzenya buzajya bamwe twicarana nzi ko nabavuga no ariko bavugisha no gufata ingingo yo kuja mu rukundo nakubwira ngo ushobora kuranka amaheva wawe nawe none Franige uzi yuko nubangize muri no myaka ntarigera nkundana happy ndamaze kuja mu byo witwa inkondo turamaze gukundana n'abantu hamara then ntivyabandanya mukabo ubunye turi mu bundi buzima kandi tuzokundana n'abantu kanatwe nibarize mama ni gutera amakenga ko umusore wawe nk'uyu uyu kandi arakuze hanze mugabo adashobora kuba afise basi n'urukundo ahubwo nyene nanje bintera ko barakwiye kutwereka uwagamije kutwereka nyene kasi jewe gusa ndishiri yuko abantu bose nawe abantu bose tukuze nta kindi kintu guma tukipfuza nifuza zirikana petit frère wawe nabonye amasana amafoto yararunguye none buya ende noraske no bushuhe kumvise kandi oya afite Franige diki namaze kuvuga kenshi kuma channel gatandukanye ku motivation atandukanye kuzunguruka no ku TV menshi oya manishimwe turashima Imana gusa maze kuvuga kenshi afite tuge muri famille yacu arukumwe duhera hasi buryo uravye na Noraske muto yikuriwe niwe yatanguye kugira mariage imbere yacu rero nk'uko ko Noraske yahejeje nanje muri nyitegeye tugenda tutuye hasi tuvuga murafundugago agwera hejuru bwa muri karori batonya baranye oya ohera hejuru turamanuka hasi tutera tujimbere uja hejuru
Ubisho nsiguro. Ariko ndizera neza yuko mama arakeneye kubona umukazana. Cyane. Ega naho mujaniranya. Andi ko ndasaza nta niyaze ngo sinekundanye. Mama nawe uri kuraje nawe. Umukazana. Azamufasha kuvoma. Sio nyene. Oya, jewe Frank mwana wene byo. Sinakubesha. Yego. Avete hari ijambo ngo ndavuga ngo vyerera igihe. N'amajambo y'abantu benshi bigawa ko bashaka kwiremesha. None Frank wovuze ko bihejeje umwanya. Wakoresheje umwanya. Burya si ukoresha umwanya, burya hari hageze. Nanje hageze. Igihe nicagera isani yagera. Nzomugo nuko nazobikora mu kinyegero. Igihe cyo kurongorega niki. Nyine nta gihari, ega ntikibaho. Kuko umuntu afise ntoreho nk'imyaka. Turabona mu mariage y'abahungu bafise 20 akagira mariage. Yego. Canke n'abafise 40. Rero nta myaka ihari. Ahubwo igihe naco kigeze. Wewe Adamu muri kuranya Eva uramuronka. Kamuronka ku mwanya ugi ironse umudamu ku mwanya utari wo. Basha kumurega ntaronka abadamu ku mwanya utari wo. Bikarangira batabananye babana. Kubera iki babaronse ku mwanya utari wo. Mugo bironse umudamu ku mwanya wo. Bituma nyine ibintu bifata imbere bikagobera byiza cyane gusa. Hama mukavyara ibyo bicapo byose Imana yabashize. Mama. Ushaka umukazana ameze gute? Kugira ngo uyu muhungu umukobwa aja kurondera. Nukuri tuzosubira kugira kwino tariki 10 z'ukwezi kwa 12 ku mwaka uza. Turatukere ku muntu. Musanga tano umukobwa basa ari muri mu rukundo nawe. Jewe Mujana Frank mama ngushaka kazana meze jendo ndari kubandana kwa umuvyeyi abakeni kubera ko burya umuvyeyi adakunze umukazana cyama nyiko no gogo nduramba urumva rero bazonyubakira umuvyeyi araza agaheza akavuga ati sha uyu muntu kabisa ndabona ari sawa kuko abavyeyi bafite ijisho ribona kure amenye ibintu hakiri kare sivyo mama Frank yawe ujya mugore mama uvuga ati tahanze utahanze ari impamvu yonsigurira ati kujya rero nabonye umukobwa siwe ugize impamvu utarazi urana wa mushika muhira umubwira ati mada ndagufasha guteka udutwi wawe kuma ndaguherekeza ndagushika nawe neza ntuzokubaka abantu uzokubaka oya ariko Imana ishimwe mama manager yaramfashije kugira ngo nshobore kugira choix de congé bisanzwe cyo icyo navuga hanini nuko kwanza abanza akarongo abyumva kumwe umutima wiwe ukunze apfe guhuruduka ngapfe guhitana uwo ari we wese wo mwibarabara ariko akabona uwo Imana yamuhitiyemo kandi nawe nyene umutima wishimye. Haleluya. Cyazo bashimye nanjye ndoshima. Ashobora kuzana agapiripiri mu nzu. N'agapiripiri bazobana. Ntabwo kwigurika zobana nagiye. Tuhinduka ryari Imana isije. Niyo Frank ugomba gufatanya urugo Imana ishimwe ko mama yifi. Afisa aho yibera. Uravyumva? Nanjye mfise aho abyindaro. Aho ntazindaro ahomba. Rero bivuze iki? Bivuze yuko uwo mugore je namuzana azobana na jewe. Nzobana na mama. Ubundi je nimba hari ikintu naba nayimubwiye nimba hari ikintu ntasipota nuko mama wanje azobana n'umukazana wiwe cikiri sinigenda gikunda kubera yuko urazi hari abantu haburuntu hari gihe waze abantu ntihora ivyo bapfa kandi umukazana ye nabuko cyane cyane ntibabura ivyo bapfa twese n'umukazana ye nabuko nawe tubana ntitwebye dupfa hari umunsi ugasanga twakoranye ko zakoranye ko nyine turashwanye gatoya ibazire nk'ubu rero mama wanje n'umudamu wanje bashwanye nkama bakaca bavuga ati hagati ya twebwe urahitamo umwe bahita waho nyine icyo ko tugira ku cyishu hagati y'abo bantu babiri umugore hamwe na mama wawe uhitamo onde how to be honest fiko cyenzi kanza uheruka utabesha kubera yuko amete impamvu no ndiko ndanka nyene kubahuza kuvuga ati ngo babane mu ndimwe ibiki nabyo abahindi bagiye usanga
guhera kuri umuryango wose abahindi bo guhera usanga bibanira bose ukabyumva mugaje bigi impamvu je ntobiga no kwereka ukuntu nyene uko gushira ahantu ucagura no ncagura cyangwa se ncagura ubundi nivyo abavyeyi baragaheza gipo baratuvyaye baraturera ariko uko biri kose batuvyaye nyine kugira ngo tubwire kuri ivyo nyine dushaka kugera ko dufonde famille tu vois rero iyo maze kuba wafonze famille kama ukajuja ahantu ngo bitishamo iyo famille wafonze n'umuvyeyi wawe nawe yaguhaye ubuzima uri mu yabira urabura shwa kenshi urabura shwa kuko ushaka guhitamo mama wawe uravyumva nivyo kandi uvyumvise umengo nivyo kuko umuvyeyi ntasubirizwa maybe worondera nubwo uza umugore worondera undi nubwo mu bisanzwe iyo uba warahisemo ubutacemerewe kurondera uwundi umusanzu uyo niwe muzobana ibihe bidashira mpamvu bariko barabafatanya bariko baramatanya ni kubahezagera ni kwamatanya nyine kubera mugenda mu shengero muri babiri mukavayo mu rumo bamwe amataye mu wabaye umwe rero bariko baragira umwe aba ari ibintu bya forever rero ibaze rero umuntu wa forever kuko bivuga ko umugore ari urubavu rwacu sivyo none ibaze urubavu rwawe ugishemo urubavu rwawe rero no guhaye ubuzima ubwo urahitamo gukuramo urubavu te canke urahitamo kwanka uwo nyamuhe ubuzima nukuri aho uri mu yabira sindakubesha bya biharuro byo mu ishondo bano barabibandanije no ngaha urafasha ibiharuro byinshi mugo ubundi ho jewe ubu nyine umubwiye no hitamo mama barabizi no hitamo mama reka nanje mama ndamushimire ko yanyitavye ndabitse yarafise byinshi byo gukora byo kwitwarika mu muryango ndagushimiye cyane mama kandi ndabwire ko ndagukunda cyane uri mudasubirizwa urabizi nta wo gusimbura mu buzima bwanje hama ikindi naco nkuko nyateye kumugisha nawe akiriye nawe ndakwatuye kumugisha nyine muri byose excellence muri byose Imana ishishikara gushira ku gihe muri byose hama ikindi naco burya nimba ikintu ca mbere canyoheye mu buzima bwacu bwose ni kubona warakiriye agakiza biranyohera cyane nararyohewe ntushaka kwibaza nararyohewe birenze kandi urabona ko nije nasa n'abatanguriye ndakunda nawe urabijamwo urabona yuko ngira ngo nabatoyi bacu banje bose baciye bagenda cyangwa uruhekera n'umubunye ubunye haramara gusa n'umunezero ndabishime cyane so rero no munsi w'abakundana cyo ndagukunda urabizi rero ndakwifurije ariko kandi nifuriza n'abandi bantu bakundana bagira umunsi mwiza umve yuko ariko nagakosoye umve yuko uwo mukundana nimba udafise sheri urafise umugenzi ubundi urafise umuvyeyi urafise sohokana hama muha agashurwe niho ko je nakamuhaye agashuke mama mama ndamukunda yego mama ndagushimiye cyane rwose ko washobora kutwemerera tukakuyagisha kwinda byose nabwire mbona umuvyeyi wiwe wa Fiko imyaka yose twiganye akora umusona nk'ushobora kubona inyuma y'ishuri kandi yego mwakoze rwose akayabagukandi Fiko wewe courage n'akabago ko kurakamana baranze yari Fiko ndetse na mama wiwe yari Fiko ndetse na mama wiwe bariko basangira yasohokanye mama wiwe twashoboye gusangira mu gihe abandi basohokanye bakunzi babo ariko bakaba yihisemo gusohokana muvyeyi wiwe yitwa mudasubirizwa wiwe sumba zose nkuko ariko bivuga mu gihe ataro nka sumba zose yes merci beaucoup